Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha makuru co mu bushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Uko amezi 3 arangiye ubugenduzi bukuru bw'igipolisi c'u Burundi burategekanya ingendo mu burere bwose bw'igipolisi mu ntumbero yo kwishikira ku kivi kugira bwibonere aho abapolisi bagejeje ibikorwa nabo bakongera bagashikiriza ingorane basanzwe bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose. Nino muri iyo ntumbero ku magenekerezo ya 10 na 11 Kigarama uyu mwaka ubugenduzi bukuru bwatunganije izo ngendo mu burere bwose bw'igipolisi. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi tukaba tuza kubashikiriza ibijanye n'inama umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi yakoresheje abapolisi mu burere bw'ubuseruko n'uburaruko bw'u Burundi. Aho yagiye araca hose rero akaba yakiriwe n'abasanzwe barongoye ubwo burere bakaba barashikirije uko umutekano wifashe muri rusangi. Nkaba nagomba ndabacire ku mayange ingene akarere kifashe muri rusangi. Akarere k'uburaruko kifashe neza, mbere novuga neza cane kuko nta bintu bikomeye biriho, ariko twarabonye hariho utuntu tumwe twabuhungabanije. Aha novuga ubusuma bwo mu mazu n'amabutike, ubwicanyi buturutse ku njyane z'amatongo, abandi nabo bakitana uburozi. Aho harabonetse ka 6 mwaya mezi 3 abantu biyahuye, habonetse ka 13 viole ka 8 infanticide bijya byo kwica abana bahejeje kuvyara, habonetse amaka 5 amasanganya yo kumabarabara, habonetse 67 hapfa abantu 15 hakomereka abantu 64. Hariho kandi n'imvura ivanze n'urubura yononye imirima iratikiza mu makomine ya Marangara, Kiremba na Tangara. Tangara ho vyabaye mw'iyi misi 3 iheze. None nyakwa mugenduzi w'igipolisi aka karere muramutse mugenda ko n'umunsi uri hejuru, turanezerewe no kubabona. Benshi ntibari bwanababone kubona mu minsi ya mbere mu kigenwa gukora kino gikorwa gihambaye muciye mwiyumvira kutugendera, turabikengurutse cyane. Akarere mwagendeye n'akarere gatekanye, ntawe uvuga yuko harimo ibintu by'icacu bikomeye cyane, ariko kandi ntihabuze ibyagiye bitosekaza imibano y'abantu mu bene gihugu twajejwe gucungera ubuzima no gucungera ibyabo. Bimwe muri bikeyi muri byinshi byagiye biba muri kano karere nuko hagaragara ubusuma bwo mu mazu, aho abantu batora n'amazu tugasanga ibyo mu mazu babitwaye. Harabaye n'ubwicanyi bufatiye ku ngorane no kutumvikana mu ngo, mbere aho twababwira ngaha hari n'abakenyezi 2 bapfuye bishwe n'abanega babo. Amasanganya y'imibarano twereka ko yavuga ko nayo yarabaye kandi bahitana n'ubuzima bw'abantu. N'ingeso mbi yo gufata abigeme ku nguvu yarabonekaye muri kano karere. N'ibyo twavuga ku nzoga zitemewe n'amategeko byarakomeje kugaragara, nta bitari ku rwego runini, ariko twarabibonye kandi turabibona kubera ko n'igihugu ca Tanzania hari ababigito bagenda bakazizana muri Tanzania kuko aho zahingurirwa muri kano karere kacu
ibisaka vy'imbwa bisa n'ivyahiye baca bikora ku buryo bw'igihugu ca Tanzania bakaza kuyizanayo kuko umugambi wo kuzibuza atawuriyo. Haragaragaye n'urudandaza rw'amagendo kandi ibintu bitari bike vyagiye bifatwa naho hari ibindi biducika kubera bikorwa ijoro. Hari n'igikorwa igihugu catujeje kuva bahagaritse kwimba ubutare mu gucungera no mu kubuza abimba ubutare bitewe n'amategeko. Twarabonye yuko n'ubu bakibibandanya naho igipolisi kidasinziriye, aho hari n'abafashwe bashika 15 bashikirizwa ubutungane, ariko kandi hari n'abo umusozi baguyeko 2 baritaba Imana n'abandi 5 barakomereka kuko bari bagombye guca mu ryahumye abajejwe umutekano kugira ngo babwimbe mw'ijoro. Umugenuzi mukuru w'igipolisi akaba mu ijambo ryiwe yarashikirije intumbero y'izo nama. Intumbero y'izi nama niyo gushika ku kivi aho abapolisi bariko barakorera kugira ngo turabe aho bagejeje gushira mu ngiro ikirangaminsi c'ibikorwa twabahaye mu mwaka. Ubu rero uko amezi 3 aheze duca tugira ingendo mu burere bwose bw'igipolisi kugira ngo twibonere n'amaso mu yandi aho bagejeje ibikorwa, batubwire ingorane bafise, hanyuma tuzigire hamwe dutore n'umuti ku bikorwa bizokurikira. Mu karere k'uburaruko tukaba twaraganiriye n'abasanzwe barongoye intara za Ngozi, Kayanza na Kirundo zisanze gukira ku karere k'uburaruko. Bakaba baratubwiye ivyagiye birahungabanya umutekano, kandi ngo bakaba basanzwe bakorana neza n'abagize ya komite y'umutekano ihurikiwemwo na bose. Murakoze cyane. Muri rusangi umutekano wifashe neza nga mu ntara Ngozi, ariko nkuko mu bimbagije ari ivyagiye bimera nabi, novuga nk'imvura yabaye nyinshi cyane, haraguye imvura nyinshi muri komine Marangara na komine Kiremba, yashoboye kubonona imirima myinshi cyane, ironona n'amashure n'amazu y'abantu n'amasengero. Ibindi byashoboye kubonona umutekano novuga nk'akaboregwe, akaborege kavuye kuri izi nzoga bita karibu, n'izi nzoga bita n'izindi nzoga, nabo bahinduye mu macupa ariko igiciro nticyaduze cyane. Ibindi byashoboye kubonona umutekano novuga cyane cyane ibi by'abantu byo gufata abakenyezi ku nguvu, navyo biribonekeza. Hariho n'abandi biyahura bivanye ingorane bafise mu miryango yabo. Ibindi byashoboye kuyibonekeza navuga amasanganya yo mwibarabara, nayo nyene yaribonekeje cyane cyane iyi nzira ifata ijaza mu Yinga Kirundo. Navyo nyine novuga nibivana ni amabara novuga ko ashaje, harimo ibinogo vyinshi, navyo nyene bivana. Ibindi bituma amasanganya aba umuvuduko, abashoferi biruka cyane, n'ibindi novuga ni abantu batamenyereye nk'uvuye ku moto agaca asimbira ku modoka. Ibindi novuga ko byahunganya umutekano, novuga ari ibintu biri ubusuma bwibonekeza mu mazu. Murabona ko twimirije imisi mikuru ya Bonane na Noel, bamwe bagomba kuyungunganya mu kuja kuyiba bakaja kumena amazu. Ariko nk'ivyo dukore n'aba comité mixte de sécurité n'abajeje intwaro, bamwe twarabafashe twarashije ubutungane. Nizo noshobora gushikiza byashoboye kubonona umutekano. Bajya kenshi turagira amanama, turicarana tugakora amanama kenshi kuwa mbere no kuwa kane, turagira amanama tukicara hamwe tukiga ibituma umutekano ushobora kubononekara.
aho rero turumvikana n'ingendo dushobora gukorana tugafata des mesures kugira ngo dushobore kugarukana umutekano kandi ndabona yuko bikogenda neza. Abasuma benshi turabafata baraduha n'amakuru nk'abantu badandaza urumogi badandaza izo nzoga zitemewe n'amategeko kandi ndabona ko biko bigenda neza cyane. Hariho n'umugwi twashoboye gusambura bamwe barafise inkoho ariko twarashimiye Imana twafasha bashika kuri 4 baratubwira nayo inkoho ziri zashoboye gufata igihanga. Umugwi ni babandi mumva bagomba gukorana na migwi mama mumva bita ADF kandi turashimira Imana no kuri tuko dukorana neza cyane. Mu ntara ya Kirundo muri komisariya provinciale ya Kirundo ndongoyi mu ncamake umutekano wagenze neza muri aya mezi 3 turangije, ariko nubwo bimeze gutyo ntabuze utuntu n'utundi twagiye turaba nk'abiyahura n'abapfa amatongo abantu rero hari habicanye bazizanya nyene ubusuma, umuntu akagenda mu ijoro akagenda kwiba bene urugo bagaca bamwica, ariko ntivyabaye vyinshi, vyo bari vyabaye nka rimwe gusa nka kayimwe gusa, mugabo ahandi bahora n'umutekano bimeze neza. Gusa ikibazo dufise mu Kirundo ubu ni uruzuba rwatse rugatuma ibiharage n'ibigori byumye, vyerekana rero yuko hazoba inzara muri amezi twemirije, hazoba inzara. Ariko nibaza ko ubutegetsi na cane cane urongoye intara nkabura amatari yaramaze kuvuga ico kibazo, rero nibaza ko bazohava baraba ivyaho amazi atararenga inkombe. Dukorana neza cane abaherukiye muco bita komite mixte de sécurité humaine gihagaze neza, kuko mbere vyaragize n'umusaruro mwiza, vyatumye ubusuma bugabanuka, bituma ubugizi bwa nabi bugabanuka, mbere baragiye baranadufasha cane. Ngira ngo mwagiye muravyumva muri aba no mu raporo atandukanye, hari amagrenade menshi twatoye muri amezi 3 arangiye, mbere kandi twaratoye n'inkoho nka 2 canke mbere 3, 2 zikomeye n'imwe yari imeze nabi nyine iriya muvezeta. Ivyo byose twabikesheje komite mixte de sécurité humaine. Muri rusangi umutekano sinovuga kumeze nabi, gushikisa umeze neza, haba makomine yo hagati canke ikomine ihanura ubibe n'u Rwanda canke ihanura ubibe n'ikibira, gushikisa ha umutekano umeze neza. Ariko hariho ivyagiye birashika nta vyama vyera ngo de. Muri uku kwezi kw'11 kwaheze mu ntango hari vyashitse birahungabanya umutekano bivuye kuri ba bantu mwaye mwumvise bari bamaze iminsi bari mu kibira, niho ku itariki 10 z'ukw'11 biheba barasokoroka ari 4 bafise inkoho 2 ni grenade. Inkoho 2 barazinyegeza, hanyuma bacaja kwibarabara bagomba guhungira mu gisagara, ariko bahuriranye n'abapolisi hamwe n'abene gihugu basanzwe bafasha mu by'umutekano, bamwe bari mu komite ahurikiyemwo bose. Hanyuma barashoboye gusinyira abapolisi, baragira intervention, bagerageje kubahagarika ibyabaye, baciye basokora ya grenade bari basigaranye, ariko umupolisi yarahabereye magabo, nawe yaciye arasa, nabo mu nyuma no kuturitsa grenade baraturitse, ku buryo mbere umwene gihugu umwe w'umushefu de zone waho hantu nyene yakomeretse arababara. Muri ico gihe mwarumvise ko babiri muri bo baciye bapfa aho nyene, ubundi yagiye gupfira mu bitaro aho twari twamwevakiwe, ubundi umwe yarafashwe aracirirwa mbere n'urubanza rw'ikibiriraho, gushika ubu yaraciriwe urubanza nyene rwo guherayo. Hanyuma hariho n'ibindi vyagiye birashika nk'ubusoma hirya no hino mu mazu,
amakado suicide, amakado viole nayo nyene yarabaye hirya no hino, cane cane novuga n'ibindi vyahungabanije umutekano nk'amasanganya. Amasanganya hanini usanga ava ku kuntu hari ibihomoka biza biranyerera mw'ibarabara bigatuma imodoka ziriko ziriukanga zihusha ibarabara zigaca zitemba canke zihashitse mu gihe co kubisanya bikagorana kubera hacanyerera. Ibyo byavuye ku mvura canke bijya binogo biri mw'ibarabara navyo nyene biratuma asanganya aba, kuko usanga bagerageza kubikwepa hanyuma bagaca bahurira muri ka kayira gato, ugaca usanga naho nyene birateye amasanganya. Ahanini ni nk'ivyo. Kindi umuntu yovuga n'amasanganya azaraba mu bice bakunda kwimbamwo ubutare, aho usanga hari ibinogo bifukirana abantu baba bari muri byo bivuye naho nyene ku mvura. Ahanini ni nk'ibyo novuga murakoze. Aha mu ntara ya Kayanza ngira mwakurikiye kuva mu ntango ko na ziriya nkozi z'ikibi zari zivuye mu kibira, abambere bazibonye s'abapolisi ni babandi nyene, ni nabo bashoboye gusinyira abapolisi hanyuma bakaza maze bikagenda neza. Rero iruhande y'ivyo mu gihe muzi neza ko abapolisi dusanzwe dufise ari bake, baradufasha hirya no hino bakatubera ijisho, kuko hari abantu batari bake baza baradufatira, badufatiye rimwe na rimwe tukakora amatohoza mbere tugasanga ni inkozi z'ikibi, ku buryo tuca dusishikiriza ubutungane nyuma y'amatohoza. Muti mbega none mu karere k'ubuseruko hoho vyifashe gute? Muri iki gice turangije umutekano mu ncamake wifashe neza, nta ngorane zinini twahuye nazo, kiretse ibintu bijyanye n'ubusuma bwo mu mazu n'ama-accident de roulage. Ikintu coba caragoranye n'ubusuma. Murabona ko twegereye umupaka wa Tanzania, n'abasuma abiba Tanzania bakiba no Burundi, mugabo bobo twarabafashe turabafatana n'ivyo bakoresha n'inkoho bakoresha bari batwaye mu polisi. Umugwi comité mixte de sécurité turakorana neza. Turashima n'ingingo ordonnance y'umushikiranganje yo gushiraho abo bitwa les points focaux b'abapolisi, vyaje bidufasha gose mu kugarukana amahoro n'umutekano. Turagira amanama menshi tukavugana, chaque uwa mbere turabonana tukavugana ikibazo cy'umutekano. Ubu hamaze kujaho bajya ba point focaux b'abapolisi, birafasha gose kuko baraja ku mitumba hama bakavugana n'abajejwe imitumba n'ibiriko bihabera tukabimenya mu mwanya muto. Muri iki gice kirangiye mu ntara ya Karusi umutekano wagenze neza, reka mbere n'ubu wifashe neza. Turavye ukuntu wagenze n'ukuntu wifashe umunsi, twaragiye turabona utugorane duke dusanzwe tw'abantu bapfa ingorane z'amatongo, abagirizanya uburozi, ukacuhura kenshi bica bijana no kwihorana n'ingorane zo mu miryango. Ikindi twashoboye kubona gisa n'icahungabanije umutekano nibijanye n'amasanganya yo mwibarabara, muga nayo tugiranije no mu gice giheze turabona yuko yagiye aragabanuka. Ivyo navyo bikaba vyavuye ku manama twagiye turagirisha amakomite ajejwe abanyonga amamodoka n'amamoto, eka mbere no mu manama y'umutekano. Ure tugiye turavye muri rusange tuva yuko umutekano wifashe neza, kuko nta busuma bw'abitwaje ibigwanisho tubona, ni ingorane zisanzwe bwo mu mihana n'andi makosa mato. Mu ntara ya Cankuzo muri rusange umutekano wifashe neza, nta nzira ikirasha, kiretse utuntu duto mbo tuca turacamwo twavuga tuti ari abantu ha runtu ntihabura ama conflit ya ajaraduka rimwe na rimwe, ukabona abantu batase, abantu bakicana, ariko muri rusange nta gitero kiba kihari. Twe tuvuga yuko umutekano wifashe neza. Ikindi cyo batovuga ko cononye umutekano
nuko tujya turabona ubusuma buba mu mabutike ku masoko n'ahandi haba hari amabutike aho rero tubiravye tukaje dusanga nuko nyene abantu bahongira bo bara debukiwe muri wa mugenzo mwiza wo kurarira ibintu byabo tugahora tubabwira tuti ni mube mushira umuzamu ahantu mufise imangazini cyangwa mufise ibutike hanyuma rero mu gihe wogira ingorane bagaheza bakadutabaza tukaheza tukabatabara ku kijanye n'imigenderanire tuba dufitaniye n'igihugu ca Tanzania ubona ko turi ku mupaka wa Tanzania mvuga yuko imigenderanire imeze neza cyane muri wa mugambi wa ujirani mwema hari amanama aho aje araduhuza n'ubu unye muri kwezi nyene guheze twaragiye mu nama mu ntara ya Kigoma aho naho nyine hari mu ntumbero ya ujirani mwema aho twarabira hamwe ivyerekeye umutekano wo ku mupaka duhana na Tanzania n'imigambi twogira kugira ngo ubandanye umutekano ubandanye wiyongera. Mu kurangiza umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yarateye akamo abapolisi bose ko bogumana akarangamutima k'igipolisi yagiriye akabatera akama ko bomera amagabo mu gucungera neza abene gihugu n'ivyabo na cane cane muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka tugiye kwinjiramwo. Muri izi nama duhejeje kugira twarabonye ivyo baranguye, twarabonye n'ingorane bagiye baragira, aho n'ingorane z'uburyo bumwe bataronse, hanyuma n'ubumenyi bariko barasaba yuko bonagura kugira ngo rero tuze dukorane neza kandi tubandanye iki gikorwa cyo gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu. Twobasaba ubwa mbere na mbere kugumya ka karangamutima k'umupolisi, ubwa kabiri tukabasaba yuko bobandanya bya bikorwa byo gucungera abene igihugu n'ivyabo, na cane cane bagakura mu bene gihugu ibigwanisho badafitiye uruhusha, kuko mu ngendo twagize twarabonye yuko mu maraporo baduhaye baratubwiye yuko hakiri ibigwanisho mu bene gihugu. Muri iyi minsi tugiye kurangiza umwaka, haraba iminsi mikuru ya Noeli, hakaba n'iminsi mikuru iherekeza umwaka. Rero abene gihugu abarundi bose turagira iminsi mikuru tukanezerwa. Twarabasabye rero yuko ku ruhande rwacu rw'igipolisi yuko twomera amagabo tugacungera neza imbere ku minsi mikuru canke inyuma yaho, ko twocungera neza abene gihugu n'ivyabo. Twaratanze rero ama instruction opérationnelle yingene bo kwifata muri iyi minsi, yuko bomera amagabo bagakora kurusha uko bahora bakora. Hanyuma tukabasaba nuko hariho ubugizi bwa nabi ushobora kuba, twabasaba rero yuko bomera amagabo bagacungera neza abene igihugu. Tugasaba nabo abene igihugu yuko bokumviriza neza impanuro bazoba bahawe n'abajejwe gucungera umutekano. Tugasaba ko bakorana neza, bagakorana bumvikana. Aha niho ikiganiro umutekano kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu, murakoze.